Fablove maze igihe n'ibyo urakora indirimbo zitandukanye inyuma yuko bavuze ngo wasubiyemwo indirimbo ya Eminem ugatora beat ugasubiramo n'ibindi hajemo kuvuga amazina ya Prince Mushindi na Big Zoe ariko nyuma tukabona usaba ikigongwe kubera iki gusaba ikigongwe Prince Mushindi na Big Zoe kwanza cyambere na mbere ndagushimire wewe kwanza kuba nabibonye kuko arabo benshi babibonye baravyirengagiza ndetse haro n'abatabibonye ariko ndagushimire wewe kwanza kuba warabibonye kandi ukongera ukanavyerekana kuba bibonye kuko je narinze ko ari ikintu ciza nkoze kiza kuba abantu benshi baba intéressé yo kubona yuko donc gusaba pardon gusaba ikigongwe umuntu ari ikintu ciza kandi twese aba ari yo ngendo tuba dukwiriye kuba tugiramo iyo ukosheje turi abantu sawa turi abantu gukoshana ibintu ducamo twese so rero ngiye ku kibazo rero wambajije je Prince Mushindi hamwe na Big Zoe mu bisanzwe mu ndirimbo yitwa Master urazi yuko mvuga mu mazina menshi cyane mugabo nkaba nasavye ikigongo abo bantu babiri gusa kuki abasavye ikigongo kubera iki bamwe abanyegereye ndabibasigurira misanzo jewe iyo nkoze challenge bijya ibintu vy'ama challenge vyacu vya hip hop jewe usivye yuko mbashaka yuko hip hop yacu ibandanya iri muri circulation cyane kuko akenshi ibi bintu vyacu usanga bavuga ngo ntibivuzwa ntibigira gute ari kubera ko twebwe nyene hagati yacu tutaratahura ico bita hip hop ingene ishobora kwipromotinga yonyene ko kwisi yose irafise ukwikorwa hip hop kuko hip hop kwisi yose ntikundwa cyo kimwe n'ijya yindi muziki ariko bivanye n'ama challenge abandi bayiha biratuma ikundwa cyane kuruta so rero kubw'ivyo rero izo challenge ndavuga ati why not natwe ngaha mu Burundi tutazikora rero ndazikora kubw'iyo mvo gusa nta ikindi wanashima bajya benshi abo ndirimba bari abagenzi gusa kiretse aba batatahuye neza ivyo mba nakoze so rero Prince Mushindi hamwe na Big Zoe nabatoyemwo kubera ko izi challenge dukora ni challenge musanzwe biba bisaba yuko twishurana hagati yacu kugira ngo iyo nyene yitwe challenge nyene rero nagiye gusanga igituma nabasavye ikigogo nagiye gusanga ari cyo no kwita ati kubahohotera mu buryo we nuko nkaje Fablove ndaririmba nimba ari kingorongoro yoshe afise uruhusha rwo kunsubiza nimba ari slogo afise uruhusha rwo kunsubiza n'abajyandi bose afise uruhusha rwo kunsubiza mugabo aba bantu babiri Prince Mushindi hamwe na Big Zoe nagiye gusanga bigoye ngene bashobora kunsubiza kubera ko basanzwe bari muri burya butumwa nyene bw'Imana rero ndabona yuko biragoye urumva naho no muririmbira bimeze gute donc kunsubiza nibishoboka bivanye n'ubutumwa afise vraiment sinigeze niyumvira kuri ico kintu nico bituma rero nacimvuga ati reka ndabasabe pardon kubera ko ndabona ako gakino wowe nta kuntu nakumwe bushaka kugakina ariko abandi bose biroroshe barafise kunsubiza afise kutasubiza mugabo bibavuyeko ariko Prince Mushinde na Big Zoe cyane n'abandi barimba gospel iyo ndabacalengize nivyo ukunda ngene bashobora kunsubiza bivanye n'ubutumwa barimo ni kuyibwiyo mvo rero nasavye ikigongo kandi nabonye yuko nihenze kwashira mu challenge mwene zirya uko kwihenda kwawe niwe wabibonye canke niwe babibonye bakakubarira ati utagize gutya bigenda gutya mbe vyaje gute kugira wumve ko usaba ikigongwe ninde yatangwe kwibona niwe wabibonye batarabibona canke niwe babigusavye wanashima vraiment nta muntu numwe yigeze anyegera ngo ambwire ngo ngano warakosheje ngo ce baragize gute no jewe iyo nicaye ahantu ndakunda kwiyumvira kandi nkimva ku bintu bitandukanye so rero ni jewe nyene nabibonye jewe nyene ubwanje vraiment nta wundi muntu yigeze aza kumbaza kabisa cyangwa ambwira hanyuma bona nyene menga ndavyiyumvira ko umwanya munini ndumva vraiment yuko inyisha ari iyo nyene ico nokora ari ico nyene hanyuma je gusaba ikigongwe je naho ndumo rapper benshi bakoze ngo ndi gangster ivyo ni akote
gangster muga dukoresha ubwenge, turakoresha ubwenge kandi tukaba tuzi yuko turi mu bantu dufise ikibano, dufise abagenzi, rero dutegezwa kwitwara nk'abantu. Rero gusaba ikigongo je ku bwanje ndabibona ahubwo ari karite cyane. Hari n'ivyigeze kubaho imbere y'ivyo onye aho usanga kuri bamwe bavuga ati Fablove vyakora rimwe na rimwe arakunda kudisinga aciye kure Bifes on the floor, ahavuga ngo Boniface. Byo bimeze gute? Nivyo urakunda kumuvuga? Nimba ukunda kumuvuga ho barakantu kakangonongono hagati yanyu? Je nibaza ko uwo bamwita Boniface nibaza ko atobayihenze ko niryo zina gihiwe ryawe kweri kiretse jewe yararihiduye. Ugabo nibaza ko ni je musanzwe reka ndahubwire mave jewe nta muntu no hava mbesha ico nakoze. No, je ndemeza yuko irevre ndamushira mu ndirimbo zanje zimwe zimwe ikwira ko arabizi kandi nawe nyene avyivugira yuko ari umuraperi, we nyene aravyivugira. None why not ntashobora gufata abo baraperi nyene akaba ari bo nzanda challenge nkuko nabo ba challenging abandi, urumva? So jewe reka ndabubwiye naho vyatanguriye. Jewe aho vyatanguriye nuko kera jewe natangwa kuririmba ibintu vy'ama challenge kuva kera, ariko mugabo jewe ndibuka yuko uwo nyene yarigeze kuririmba indirimbo ara challenging abarapere batandukanye, twari n'abagenzi antuka nuno munota vraiment mwanya wari wose azoshaka twagenzi turasubirana bwa bugenzi imiryango iruguruye, kuko jewe ntako ntakoze kugira ngo ubwo bugenzi busubireho. Bwabo we yaranyeretse yuko vraiment ngira muravyibuka no mu kiganiro hajya ku cha hit connection bibuka yuko atigeze aza. Donc chaque fois badutumiye n'ahantu mu biteramo hose yumvise ko ndimo vraiment ntaza. So rero kubw'ivyo namaze kubona yuko yanyishizemo naba, ariko jewe atariko siyo plan nabihaye. Jewe plan nabihaye nuko numva yara challenging abaririmbyi batandukanye, mugabo akabura umuntu numva kakeneye challenge, mugabo nkabona yuko yabuze uba challengingana kandi ari ku rwego rwiza. So jere nabikoze nzi yuko tugiye guchallengingana nyene kugira game nyene iryohe nyene itobe hip hop itobe gire gute nyene mugabo nza gusanga vraiment siko yavyakiriye. Hanyuma kandi rero iki gisumbirije aho basi vyari gufuma biherera muri game, mugabo bigaca bija no mu kibano mu bagenzi, mugenzi we bavugana jewe akamfata nk'umwasi, umujournaliste wiwe uba bagendana hafi akamfata nk'umwasi. Donc ibintu vyamwe nivyo ndabona nyine ko bimbabaje cyane, ariko mugabo ndemera yuko ari umuririmbyi mu bandi, ari umuhapere mu bandi, ndamushyira mu bandi. Ariko sinigeze ngirira urwango umuririmbyi n'umwe, kuko ntacyo tumana kimwe ngirira urwango umuririmbyi, kuko niyarimba indirimbo nziza igatoka abantu bakayikunda ni chance yiwe kandi n'intuze yiwe, ni birashana kuvuga gute n'amahigwe yiwe. Je narimba indirimbo igaferinga nije nzoba ntagize iyo chance cyane, narimba indirimbo ikaryoha cyane. Aho ni bon umwe wese afise guplanifya ibintu vyiwe, hari ibiferinga n'ibigenda neza, urumva? So rero nta gituma na kimwe nashobora gushavurira umuntu mugihe, kuko jewe igihe naza hari abandi naciye ko baragira gute, jewe ndashika ku ntambwe nziza, kandi hariho n'abandi vraiment vyance no kubava mu upcoming. Rero vyose no gushimira Imana icyo ugeze ko cyose, ariko no bisigura yuko ucuja kugirira ishava abandi. Fablove uwo vyumva arumva ko hari ikintu kitagenda neza hagati yawe na Bface, biba byatewe nuko habaye ayo ma challenge. None mwobugushika ubu mwoba mupfiki? Bon, jewe vraiment sinobesha kwere ngo ngumbe injyajya, kuko je ndi direct sizi kubesha, kugene nawe mvuga ikintu nkavugisha ukuri n'ibindi sinshobora kubesha, ntabwo ibintu bigenda neza. Nageze no kubivuga ndavuga ati meme na contact wanje yaramblotse. None ngenda muvano ya Njogo n'ikiga Fablove byavuye ku ingenda muvano ya Njogo nyine ndiko ndakubwira jewe nico cyico ndiko ndabubwira jewe nta kintu na kibe jewe twoshobora gufa n'urya vyavuye kuri ico nyene no kuri kwimanda kurahiye, nta kindi kuko vyatangwe kuva ku ndirimbo yitwa Dogo.
itwara abagenzi biga byatangwe kuva kuri dogo urabizi yuko na video yiwe ya ende ya challenging abanyarwanda urazi ko narimo muri video yiwe kandi yari umuntu twakunda kuba turi kumwe kenshi ariko mugaho maze kuri bigari indirimbo yitwa dogo ibintu vyarahindutse bigenda nabi cyane ibana gushikaho nyene ibintu biza biragenda nabi kweri mu kibano habahe ndetse basi yaba yari we wenyene muga nuko yaciye atandukira n'abantu bose twaratuvugana abagenzi biwe bose bija mu bintu vyuko dutegerezwa kuba tudasubira kongera kuvugana cyangwa tuganira ari umujournaliste ntiyemere no kumpa n'ikiganiro cyayo ngo bon hari ibintu nyine usanga nyine urumva bibabaje ariko jewe na igame nayikuriyemo ndayizi nta cyoza gishobora kugira kumpungabanya mu vyo nkora ngo ni kubera ngo habaye akace kari yego revre urababara ariko urabandanya fighting so rero je nta kindi twopfa nta nikihari naho namubaza mugabo usivye yuko umubajije ngira ayo kubwira ati ntayihari nta kibazo na kimwe kiretse kumuririmba ije kumushira mu ndirimbo zanje byo navyo nibisanzwe none je ko naririmbwe none umunota benshi bandirimvye bamwe bakambwira ko bashize ku mpanda abandi bakagira gute sabagenzi bose reka tumuzane bifesi twumve naho kunge navuga Fablove nimba taco byo babigutwayemo twomuzana bon nta kibazo kabisa ko jewe naco ntinya nta ngorane nime kuko jewe uyo neza ko twarabaye abagenzi kandi n'ubu niyabishaka tuzoba abagenzi ariko okay reka tumandana mutinya reka on the floor. Telefone arayikase. Okay. Okay. Neza ko byinshi niriwe ndavuga ngira byinshi muzoza murabibona kuko jewe ndafise ama example menshi cyane gose kuko hari biteramo byinshi n'uvuba hari nivyo baheruka kuturonderamo turi babiri nyene ariko maze kumva yuko Fablove ari mu vraiment biba birangiriye ngaho hariho no mu vyo yaraho wanashima bon sinokurirwa ndamuvuga mugabo yarababaye cyane arabadesi gushika kuri no munota arabarimvye benshi bitesha ama chance biyankisha n'abantu kubera iyi comportement zabo ugasanga uwo muvye yaramukunda vraiment yaramukunda mugabo amaze kuturondera turi babiri uwo muvye yarageze yaho gushika ku munota wanyu avuga ati je kweri umuhungu jewe ahubwo ntazigera asubira no kugera ngahantu hanje cyane ngo nigire ndanamwimvirako kubera ikibivanye n'ivyo bintu nyene ivyo bintu vy'amabifu nyene vyiwe je nta bifu ngira mu buzima bwanje maje onodoje nta bifu ngira bijya n'intuze ni challenge nyene mba ndimwo ni ibintu nyene twibereyemwo nyene vy'ama challenge sino twangane mu biki niko hip hop ikogwa niko twe tubikora ariko turakwiriye vraiment nimba vyo kwe tuvuga ko turaba rapper turakwiriye vraiment kuraba mbega hip hop yahandi kogwa gute ico hitoma rero n'abafans uzosanga rimwe na rimwe benshi batubitahura ibintu nk'ivyo kubera iki natwe twebwe abaririmbyi twebwe ubwacu tubisigura gutandukanye tubiha intumbero zitandukanye donc none uwo mufane nawe azoza kuvuga iki mugihe nawe wamweretse yuko iki kintu ati kimeze uko ni kibi kandi uri muri cyo nyine ukaza kuvuga ko ari kibi umva sinzi. Okay Fablove reka kumbure mu gusozera turakubaza akabazo ka nyuma nk'ubunye bakubwiye ati bifese arashobora kwemera ko kumva ico uvuga ariko nashaka ko mwicarana wumva wo mubwira iki mu buryo bw'umwihariko? Icyamena mbere je mu buryo bw'umwihariko icyo no mubwira mu buzima akanu kubwoba ni umwasi w'umuntu cyangwa umwasi w'isi ni ikintu bita ubwoba mu buzima. Ubwoba ni ikintu kibi kandi kitazigera kikorohereza na gatoya kuko iyo ukoranye ubwoba hari ibintu byinshi uragira inzigo uragira iki kuko urumva deja wowe ntuba wifitiye confidence wowe nyene. So rero kubw'ivyo niyaza yuko yoza arareka ibintu vyo kugira koba yo Fablove hava ashika kwindi ntambwe Fablove hava atwinurira cyane gose Fablove hava no jeyo twicaranye cyayo turi kumwe n'ibintu bisanzwe tuzoganira uzotanga ikiwa ufise hanyuma nanjye ntanga ikiwanje fise karasinda jengira bama babibonye je vraiment nta gutinya umuntu nawo bande je ndakora ivyanje we nawe ugakora ivyawe
hanyuma ibintu bikagenda neza we abantu uko baba bavyakiriye gutandukanye wowe bafise uko bavyakiriye nandi bafise uko bavyakiriye so rero je no mubwira yuko yoshira ubwoba ibintu byose akazabikora umutima uri mu nda bro vyo mufasha kwera muri make uvuze ko Bface agutinya nico mbona nico kandi kimaze kugaragara cyane gose gira naheruka kuri Bamaka wa DJs baradutumiye ngira baravyibuka ubu nyene vuba ntuzeye nuko ndabibagiye aba DJs baraho badutumiye ba DJ Nsi n'abandi bo muri All Star DJs badutumiye hanyuma hageze yaho bampamagara icyo yakoze yaciye yiruka abantu bose barabibona vraiment hariho n'abafana ba nyene bameze nk'aho muzomera kidoga ariko tu ivyo bintu vraiment atavyikuyemwo ifoke abona yuko urugamba rimwo ntawe bako barahigana ntawe bako baragira kute we akora ivyiwe abo bandi bakora ivyabo ibintu wese atera imbere ku giti ciwe apana yuko abona uminga ari mwiganwa n'undi kameme urakoze cyane Fablove murakoze cyane namwe Marvin Lee ndetse n'abo ariko baradukurikirana murakoze